afitiye akamaro intara kuko yorora n'inka naje yarangabiye inka naje ndumuhutu wiwe ndumuhutu wiwe yarangabiye inka ndavyibutse naje naramugabiye naje naramugabiye twagabiraniye n'umuhutu waje nkabu wiwe ntaje bako kajayo amadolari yabuze umukomeresa amadolari yabuze wewe ukoze imyaka ingahe 30 umudandaza wangu ijangaye nta narimwe yabuze gute namaguni yawo cyo gupagira muri Amerika twara magunira sandarusi uje kuzana amadolari abantu ibintu byo kwigira abantu b'abanyamahanga abantu batabona ibintu capa kazi nimba rugushora tuje gushora abantu muri mu gisagara ca Bujumbura kuko nimwe mwidodomba cyane ndabasavye muduge ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ibiganiro tubashikiriza kuri no chaîne ya YouTube ICTV tubazaniye amakuru agezweho nkuko mubizi tubashikiriza amakuru abavugwa muri CNDD FDD inkuru zivugwa mu bategetsi amakuru mu bamwaranyegejwe yavyatangajwe mu binyamakuru ndetse nandi makuru tuba twavanye masoko yacu agiye atandukanye. Manano makuru turaza kugaruka ku mazina akomeye ndetse no guhangana gukomeye kuri hagati bihangange mu Burundi. Turaza kugaruka ku izina rya Evariste Ndayishimiye, turaza kumvamwo kandi izina rya Reveriyano Ndikuriyo ndetse akaba ari numwe mu bahanganye bikomeye na Evariste Ndayishimiye muri kino gihe mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Turaza kugaruka kwigenwa ritumvikanwa ko ndetse n'impari ryateje aho bemeje ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we azoserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu agiye kuba mu mwaka 2027. Muraza kumvamwo izina rya General Alain Guillaume Bunyoni havugwa amakuru yahe kuri we, hari nayo mwabonye mu binyamakuru cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ese vyo bari ukuri? Turaza kubigaruka ko turaza kugaruka ku makuru avugwa ku mukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo ndetse nandi mazina akomeye mu Burundi nk'umukuru w'inama nkenguzamateka uyu nawe akaba ari Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ishavuriraniga inyuma yo kubona basubiye kugena Evariste Ndayishimiye ngo aserukire umugambwe. Ivyo uwo ndakugarika aterekwa habe na gatoya akaba avuga ko igihugu hako gihabwa Evariste Ndayishimiye bari gupfuma bafuta ayo matora nkuko Ndayishimiye yari yabisavye ariko ho guta igihugu mu kaga. Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba ari umwe mu bari bashigikiye umukuru w'inama nkenguzamateka ariko Perezida Evariste Ndayishimiye bikaba vyararangiye ari we yemejwe ko aserukira umugambwe CNDD FDD. Ibintu vyashavuje bikomeye cyane umukuru w'inama nkenguzamateka ndakugarika aho rero nuno mwanya ngo ibintu bitifashe neza. Turaza kubigaruka ko muri hano makuru mu buryo bagidonido dufise inkuru nyinshi tuza kugenda turabashikiriza ndetse n'ayandi yose tutababwiye mu mfunyapfunyo muraza kuyakurikira mu buryo bagidonido. Ni mufyonde kuri subscribe kugira uko turaja dushirako amakuru n'ibiganiro muraje muba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ni gute Reveriyano Ndikuriyo yagondoje Ndayishimiye guheba umugambi w'udukwavu? Ndayishimiye ni ntaho mpagaze ni baratora ayo niyo mazina mubereye ayandi baramwihenze ko aho Ndayishimiye ari ntaho mpagaze bakumwe bakaba bamwita baratora ayo mazina niyo amubereye yandi baramwihenze ko. Mwijambo umukuru w'igihugu yashikirije abanyagihugu Igitega kuri Stade Ngoma yatangaje ko amavoka ariyo ngazosayura ubutunzi bw'u Burundi. Twibutse ko ayo majambo Ndayishimiye yashikirije mu gihe bariko bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Mu ijambo ryiwe Ndayishimiye akaba yashimagije amavoka n'abafisi imirima yayo, naho rero Ndayishimiye ayagiza amavoka nk'umugambi uzoshikana Burundi kumbona kazoza yo mu mwaka 2040. Abarundi ntibatahuye ko umugambi w'ubukwavu wahebwe canke ubaye urabangirwa ko gico bikoze. Mu ijambo ryiwe Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyigeza acisha mu kanwa umugambi w'ubukwavu mu gihe ari we yawimitse icese mu mwaka w'2023. Reveriyano Ndikuriyo yoba yarakoresheje irihe banga kugira yumvishe Evariste Ndayishimiye guheba
umugambi wo korora ubukwavu yari yatanguje mu mwaka w'ibihumbi 2023. Burya abasenedede-FDD barayobeye cane. Mu ruyeri rwinshi Ndayishimiye kuva ageze ku butegetsi yashitse agerageza kwiyambura ibintu vyose vy'imigambi izwi ko yari iya Nkurunziza. Nkurunziza akaba yari yasize umugambi wo gutera amavoka igihugu cose. Uwo mugambi akaba yawumaranye imyaka 15 yatwaye igihugu, ariko wari umugambi wo mu majambo gusa. Abarundi bararindiriye ko hari kizovamwo barabura. Ico bikoze amamiliyaridi yarateruwe mu kigega ca leta, hahabwa Nkurunziza nkayo kurwiza imivyaro y'amavoka. Akaba Nkurunziza yararinze ashengera avuga amavoka mu majambo gusa. Abarundi bararindiriye ico ayo mavoka azaza kumarira abarundi barakibura. Aho Ndayishimiye yashikiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 nyuma y'urupfu giturumbuka rwa Petero Nkurunziza, mu gihe yariko ariyambura gahoro gahoro abantu bahoze begereye cane Nkurunziza, barimwo nka General Alain Guillaume Bunyoni, Pascal Nyabenda yahoze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyo akaba ari nawe Nkurunziza yari yavuze ko azosubirira Nkurunziza mu kiringo ahejeje ikiringo ca gatatu, ariko aba generali bagavyanka bakavuga ko umusivili adashobora kurongora igihugu. Ndetse n'abandi nka Nyamitwe Edouard Nduwimana, abo bose bari abatoni, bari ntakogwa ko ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ndayishimiye rero yagiye arabikura ko gato gato, bose aragenda arabigiza inyuma. Ndayishimiye akaba yaragerageje gutesha agaciro wa mugambi w'amavoka Petero Nkurunziza yari afise. Ndayishimiye yatangarije abarundi ko bo kwijukira ubworozi bw'udukwavu, ngo nzira izobashikana ku iterambere. Akavuga ko utwo dukwavu ari inzira yo gushikana yambona kazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040. Ndayishimiye yaciye yiha mu kigega ca leta imiliyaridi 247 y'amarundi. Ayo zari zigenewe kurwiza ubukwavu mu gihugu cose. Izo noti zababa imiliyaridi 247 zakoze ntawuzi ico zakoze, kuko abarundi bararindiriye bwa bukwavu amaso ahera mu nzira. Muri 2023 umukuru w'igihugu yahimiriza udukwavu, mu gihe umukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe Reveriyano Ndikuriyo we yagumye kwiragi ry'amavoka ya Nkurunziza. Uko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga udukwavu, Ndikuriyo nawe aho yakoranije imbonerakure ziwe akavuga amavoka, bikumvikana ko abarongoye igihugu n'urongoye umugambwe batahuriza ku mbono y'igihugu. Reveriyano Ndikuriyo ntiyigeze atinya rwose guhayagiza amavoka, mu gihe sebuja Ndayishimiye we yahayagiza udukwavu. Mbere igihe kimwe mu mvugo ifobetse, Ndikuriyo akaba yaranigeze gutyoza udukwavu mu kuvuga ko dushobora kugwarira rimwe tugaca dupfa, gutyo rero ko ivyo ataco bizofasha igihugu, ahubwo agahimiriza abarundi gutera amavoka igihugu cose. Vyumvikana ko rero agwanya bimwe bikomeye umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu munsi rero Ndayishimiye yatangaje ko abari bamuteze yatangarije abari bamuteze amatwi aho yari Gitega, aho rero yaririmbye amavoka inshuro zidaharurika. Nta na rimwe yigeze acisha mu kanwa udukwavu yari yatanguje nk'umugambi wiwe. Benshi rero baribaza ko ari Reveriyano ngo yoba yaramugondoje kugira ahebe ubukwavu, canke ko yoba yiyadukije giturumbuka. Ivyo ntavyo tubizi ko iyo yoba yazananye n'uwo mugambi w'amavoka, mu gihe we yaririmba udukwavu. Uno munsi akaba yayobotse Evariste Ndayishimiye, akaba yayobotse umugambi wa Petero Nkurunziza ushigikiwe na Reveriyano Ndikuriyo, anakomeye cane kwiragi rya Petero Nkurunziza, mu gihe Neva we yamaze no kwiyambura izina rya Samurarwa, akavuga ko ivya Samurarwa atavyazi. Ico bikoze yaba amavoka canke ubukwavu vyose ntaco biza gufasha abarundi. Nta na kimwe muri ibi biri gushobora gukura Uburundi mu gasuzuguro k'ubukene Uburundi burimwo. Ico abarundi bomenya nuko ubu ari ububeshi bwo gusinziriza abarundi kugira babandanye bizeza ibitangaza abarundi, bababwira ko hari ibizova mu mavoka canke mu nkwavu.
birashoboka ko Ndayishimiye yimukiye mu mavoka ya Ndikuriyo kugira ngo yigarurire imitima y'abanywanyi ba CNDD-FDD basanzwe bagendera ku iragi ry'amavoka basigiwe na Nkurunziza. Ikindi gishoboka niko Ndayishimiye ashobora kuba afise umugambi wa vuba wo kunyuruza yandi mamiliyaridi agenewe amavoka nk'uko yabikoze mu Bukwavu. Ibi nivyo rero bita gukunda igihugu muri CNDD-FDD, aho abo banyagihugu bakurura bishira kugira ngo Ndayishimiye yereke Reveriyano Ndikuriyo ko umugambi w'Ubukwavu awuhevye burundu. Yaciye atanga agashimwe k'amafaranga agera ku miliyoni 35 z'amafaranga y'amarundi ku murwizatunga yitwa Heriya, ariko ari amavoka mu ntara ya Buhumuza, ariko nukuri imiliyaridi 247 n'inusu Ndayishimiye yihaye mu kigega ca leta agenewe kurwiza udukwavu mu Burundi. Yategerezwa kwerekana aho yayashize, kuko uwo mugambi ntaco wamariye abarundi kandi none munsi ntawuzi aho wahereye. Bamwe benshi baravuga bati ubusuma bukabije mu gihugu. Ubwo Ndayishimiye ntari mu mukenyuro wo kutwiba yandi majana y'amamiliyaridi mu kwezi kwa karindwi ngo agira adukwiragizwemwo amavoka nk'uko yabikoze, agiye kuvuga ko atanguje umugambi wo gukwiragiza ubukwavu hirya no hino mu gihugu, ariko bikaba imfa gusa. Benshi bibaza ico ubutegetsi bwa CNDD-FDD buza kumarira abarundi. Hari abibaza ngo ni kubera iki mu Burundi ibintu bibandanya kuyangara, ariko abatuma igihugu gipfa bakabandanya kuja imbere ngo bari bo bashobora kurongora igihugu. Uyu munsi Uburundi bukaba buri mu bibazo bikomeye cyane, aho Ndayishimiye aravuga cyane nko mu guhimbaza umunsi wahariwe abakozi. Ndayishimiye yafashe umwanya arasigura ingene abatavuga rumwe na CNDD-FDD yiwe ngo baburabuje Nkurunziza akarinda amara imyaka 15 atana kimwe akoze. Avuga ko rero kuba Burundi buri mu bibazo ngo arabagerageje gukora kudeta mwaka 2015, ariko ikicuko atakintu na kimwe CNDD-FDD yigeze irangura kuvishitse ku butegetsi. Turagihuriza ko na Evariste Ndayishimiye, aho rero tutavyumva kumwe na hawe yavuga ko CNDD-FDD yari ivyondo hagati ya 2005 na 2020 gusa. Avuga ko rero ngo nubwo uyo mugambwe atacu wamariye abanyagihugu, ivyo vyose agaca vyegeka ku bakoze kudeta muri 2015. Naho rero Perezida Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga amajambo kandi akavuga atitaye kuba mukurikira canke kukuntu abantu bari buze kuyafata. Naho rero abisunurira kuri Nkurunziza akamutako imirarwa avuga ko ari we yishe igihugu. Ndayishimiye namenye ko nawe ubutegetsi bwiwe ari potopoto ataco bwamariye abanyagihugu. Wenyene akaba aherutse kubitomora mu kwezi guheze ko ibintu bidasanzwe yaranguye mu myaka 6 ari ugusanura ikibuga Stade Intwari no kubaka ikirimba umukuru w'igihugu aryamamwo. Ndayishimiye yabwiye abarundi ko muri manda ya mbere ya Nkurunziza, no kuvuga kuva mu mwaka 2005 gushika mu mwaka 2010, CNDD-FDD yananiwe kubaka igihugu kubera ikiroberi ca Gatogwasa cariko kigaba ibitero mu gihugu. None burya tutabeshanye, inyeshamba za Paripehutu FNL ya Gatogwasa nizo zagurishije mu kinyegero indege abarundi baguze kugira ije irarerura umukuru w'igihugu wabo. Aha ndashaka imbonera kure mu mpinyishu kugira ngo twumve ko dutahura kumwe amajambo ya Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye yabandanije abwira abarundi ko intambamyi yabujije Nkurunziza guteza imbere igihugu muri manda ya kabiri, no kuvuga kuva 2010 gushika 2015, ari ADC ikibiri. Twibukanye ko uru runani rwahuza abiyamiriza amatora y'ikinamico yo mu mwaka 2010 rukaba rwarabarizwamwo ibicocoro nka Gatogwasa, Alexis Nduhije na Leonce Ngendakumana. None ADC ikibiri niyo yateguye umugambi safisha wo guhonya abayoboke ba FNL ya Gwasa. ADC ikibiri niyo yamiruje imiliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda. Imbonera kure twoba dutahura kumwe amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari nawe mukorera. Ndayishimiye yabandanije no gucabu Ndayishimiye akaba yabandanije no kucaburabuje Nkurunziza muri manda yiwe ya gatatu. Aha umukuru w'igihugu akaba yabwiye
abarundi ko urunani Senaredi arirwo rwatumye Nkurunziza yubaka ibisambuka. None burya urunani Senaredi nirwo rwihagiye ikiringo ca gatatu kinyuranye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Urunani Senaredi nirwo rwafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi rukayanyanyagiza mu bihangange byo muri CNDD-FDD ndetse no mu barwizatunga. Urunani Senaredi nirwo rwafyatuye ibwirizwa shingiro ry'ivyondo muri 2018. None koko urunani Senaredi nirwo rwafatiye Uburundi ibihano vy'ubutunzi. Imbonerakure aya majambo atagira mvura sobuja Evariste Ndayishimiye avuga murayavuga kiki. Ikiboneka coco nuko muri iyi minsi Ndayishimiye yasubiye kugarukana imvugo zicafuza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ibi ntiyarabiherutse kuko twaheruka kumwumva ayagira Nkurunziza mu ntango z'ubutegetsi bwiwe. Mu kwezi guheze mu kiganiro yagiranye na Yaga, Ndayishimiye yaravuze ko yashitse ku butegetsi asanga abarundi bari mu gusunuka n'inzara, avuga ko igihugu cari carapfuye kigeze ku mfiro. Mu majambo make uwo Reveriyano Ndikuriyo yirirwa yagiza ko yabaye intwari y'igihugu bakanamugira imboneza y'amaho, Evariste Ndayishimiye we avuga ko yishe igihugu gushika naho Evariste Ndayishimiye yaje agasanga igihugu carapfuye, gutyo ko ari we ngo ariko aragisayura. Mbere hakaba yaranasavye ko bamwongera iyindi manda kugira abandanyirize aho hagejeje mu gusayura igihugu. Ariko abenshi baravuga bati nimba koko Evariste Ndayishimiye ari we yaje gukura igihugu mu kaga Nkurunziza yagisizemwo, Evariste Ndayishimiye we nta kindi azokora, azosiga hamvye Burundi, kubera ko naho Nkurunziza yari yageze Evariste Ndayishimiye we yaragisubije inyuma ku rugero rudashobora kuvugwa. Uyu munsi rero niho Evariste Ndayishimiye yaciye atomarira abarundi ko imyaka 15 y'ubutegetsi bwa Nkurunziza yabaye imfa gusa. Abantu bakibaza mbe yemwe nk'ubu iyaba Nkurunziza kiri muzima, ubwo Ndayishimiye yari kubahuka kubwira abarundi ibintu nk'iba ariko aravuga? Ntanyeka ko iyaba Nkurunziza kiri muzima Ndayishimiye aba yirirwa aramuha ubushimwe, yongera aririmba ukungene yamusigiye isemo nziza nk'uko ariko araha ubushimwe umugore wiwe ngo yarabaye umukozi w'igitangaza, aramaze kumuha ubushimwe butatu. Ndayishimiye rero avuga ko Uburundi butoye akajisho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo kuko FNL, ADC ikibiri na Senarede zitagihari. Umwumvirije neza asa n'uwemeza ko ubutegetsi bwiwe butagira bo batavuga rumwe. Aha rero dusigara twibaza igituma yari yaduhenze ko yugaye imbibe z'u Burundi n'u Rwanda kubera ba Godefroid Niyombare yikeka ko bashobora gutera u Burundi. Amakenga guma ari menshi ku majambo Ndayishimiye amaze gushikiriza atukagura umuharire Tabara. Mbe hamwe ahora yaduka yidogera ba Pacifique na barugurika abariko aratubesha canke burya aravye ibibazo Burundi bufise ku ntwaro yiwe abona haraho bihuriye n'ubutegetsi bwa Nkurunziza? Biraboneka ko Ndayishimiye ari mu mukenyuro wo kuzimiza imbonerakure n'abagumyabanga babona ubutegetsi bwiwe nk'ubudashoboye. Yamara uko biri kose harya abanywanyi ba CNDD-FDD sabana b'ibitambambuga barabona ivyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Nico gituma rero ubu mu kazu kitora umunywanyi wa CNDD-FDD acungwa koko ko yashize ku nkona. Ndayishimiye arabizi ko no mu mugambwe wiwe atagikunzwe, arabizi neza ko nubwo bamushize imbere ngo aserukire uwo mugambwe mu matora ngo nuko bagira bamukoreshe nk'igikoresho maze igihugu kimupfire ko, maze babone akuntu bamwikura ko, maze bavuge ko igitumye bamukura ari uko igihugu camunaniye, kandi koko ko kuva igihe cyose yaramaze atwaye Burundi atacu yashoboye kumarira abarundi, gutyo babone motifu yo gukora iyo kudeta. Uwo mutego rero ivyo bihanganye vyamuteze Perezida Evariste Ndayishimiye ntabwo yawumenye, ahubwo we yumva ko ari ukumukunda, ariko nawe arazi neza ko abo bantu ataciza bamwifuriza. Abantu benshi baribaza gituma Evariste Ndayishimiye avuga amajambo menshi. Abantu benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umuntu atitaye ko ineza y'abanyagihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'ejo yahahise yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi Gitega kuri Stade Ngoma, aho mu ijambo ryiwe yagumye atyoza abantu baba mu gisagara ca Bujumbura. Ndayishimiye yerekanye ko igitigiri kinini c'abidodomba mu Burundi ari ababa mu gisagara ca Bujumbura.
ejo Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose agerageza gucanishamwo abakozi bo mu Burundi kugira ngo ntibabone ibintu kumwe. Ndayishimiye akaba yarashimagije abarimyi, yavuze ko bobo batidodomba ngo kuko ntawe bafise bo kwidodombera, ngo iyo bishitse abarimyi bakidodomba bidodombera ikirere kitabahaye imvura. Munyumvire namwe ingene yakindanze abarimyi, no kuvuga ko Ndayishimiye atamenye ko abarimyi bataronse ifumbire ya FOMI barihiye imbere yayo, ariko bakaba bataronse na gakeya. Gushika ubu abarimyi babuze amase, bakaba barabuze n'udufaranga twabo bari batanze. Gusa umukuru w'igihugu akaba yabatabarije, umukuru w'igihugu yabatabarije, niwe rero yariko abatwengagura avuga ko bo batidoga. Ndayishimiye nta katakoze mu gutesha agaciro igisagara ca Bujumbura. Yagiriza ababa mu gisagara ca Bujumbura ko batazi aho Burundi bugeze, yabahamagariye gutira agashambara bishikire mu mitumba kuraba ukungene ibintu vyifashe neza. Ndayishimiye yerekanye ukungene henshi mu mitumba ngo abantu bambara ibirato bifuka amano, ngo ibirato bifuka amano, abafise ico yise amatara, batunze ngo amapikipiki, ngo bambara uduhuzu twiza. Abakozi ba leta baba mu gisagara ca Bujumbura ejo yarabatutse arabagotsa. Ndayishimiye akaba yabise ko ari abasuku babene gihugu, aca basaba ko rero ngo udashaka kuba umusuku w'abene gihugu ako kazi ngo yoca gaheba. No kuvuga ko mu mvuga ifobetse yabahebuje ko ico kwizera ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzobakemurira ibibazo by'ubuzima buzimvye bozeruka, kuko ataco iyo CNDD-FDD igiye kubamarira. Kugira ngo agerageze gucanishamwe abakozi, Ndayishimiye akaba yaciye atera amashurwa abakozi baba mu gisagara ca Bujumbura ariko bikorera ivyabo. Yavuze ko ngo bo batanidodomba, ariko agasa n'uwasutse amazi ku mugongo w'imbata, kuko baba abakorera leta, baba abakorera abigenga hamwe n'abikorera bose bahurira gusuma mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura. Umuganga akorera i Bujumbura, umupolisi ndetse n'umusirikare bakorera i Bujumbura, umwigisha akorera i Bujumbura, umudandaza w'ibirato, impuzu, ibikoresho byo kubaka n'ibindi, bose bagiye gusuma ibipfungurwa barihishwa co kimwe. Bose bagiye guhinga igitoro basanga atagihari, bose batondera bisi ndetse n'ibindi byinshi tutadondaguye vyabaye umuzibibuye mu Burundi. Ico abantu batamenye ni impamvu Ndayishimiye yavugana agashavu ageze ku banyabujumbura. Burya mu mateka abategetsi batwara igihugu barinuba cane imiji mikuru kubera abantu baho baragoye guhenda. Ndayishimiye burya arazi ko umugambwe wiwe utorwa ku rugero ruto cane mu gisagara ca Bujumbura. Ijambo Ndayishimiye yashikirije ryumvikana ko rigamije gucanishamwe abakozi b'igihugu bose. Ahanini akaba yagerageje gucafuza abakozi ba leta baba mu gisagara ca Bujumbura abita intashima, acashimagiza abarimyi hamwe n'abanyagisagara bikorera ivyabo. Ndayishimiye mu ruyeri rwinshi yariko ariyamamariza amatora ya manda ya kabiri, nico gituma rero yariko atandukanya ababona ko bashobora guhamvya abandi. Ico yirengagiza akizi nuko abo barimyi agerageza kwiyegereza bagowa y'ikivumvu, abo bandi bikorera ivyabo mu gisagara bo nakamuna. Nico gituma ejo mwabonye Ndayishimiye ahayagiza intara zo hagati mu gihugu, akaba yarazipanze ku buryo buhumuza, Butanyerera na Gitega, yerekana ko zisumvye ubutunzi intara ya Bujumbura. Burya abahinga bakaba bavuga ko ibice birenga 85% vy'amahera y'igihugu abarizwa mu gisagara ca Bujumbura. Naho Ndayishimiye atawakuba atukisha intara ya Bujumbura, iyo ntara imwe ubwayo irasumbya amafaranga izindi ntara zose zikoranye mbere ku rugero ruteye ubwoba. Ndayishimiye yamaramaje intara ya Bujumbura, yaciye agira akorera n'amaramaza n'intara ivukamwo Reveriyano Ndikuriyo, ayigira iyanyuma kugira ngo aho ubutumwa abavuga ko Ndikuriyo amusumvye ibikorwa. Burunga yayigize iyanyuma, mbere ahereza agashimwe umugore w'umunyamwete wo muri iyo ntara kugira yerekane ko abakenyezi bo muri Burunga aribo bari ku kivi. Gutukisha intara ya Bujumbura ntibikozwe na Ndayishimiye gusa, kuko
na Nkurunziza ntiyayerekwa. Nkurunziza we yaranenyuje aravugisha ukuri ko i Bujumbura hashisha ngo kuko ngo kurya hashushe ngo niko n'imitwe y'abahaba ishushe. Ibi rero Nkurunziza yabivuga ariko asigura ingene umugwa mukuru wa politike wo kwimurirwa Igitega, aho yita ko hari akayaga keza. Urwanko Nkurunziza yanka igisagara ca Bujumbura rwadugije ibipimo kuva igihe abanyagisagara biyamirije ikiringo ciwe ca gatatu, agahakwa gutembagazwa kandi bikanavyara ibihano vy'ubutunzi. Nkurunziza yaravuze ku mugaragaro ko yankurunuka abanyagisagara, ariko Ndayishimiye ejo yabivugira mu migani. We yarakoresheje ubuhinga bwo kubacamwo imigwi ndetse no kubatyoza. Ibyo benshi bavuga bati ubu butegetsi buhari muri kino gihe nta kiza abarundi bobwitega ko. Abenshi babona ko ibintu bigiye kunyuka no gusumba. Mu gihe havugwa ibi ngibi, haravugwa ko umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo yoba atamerewe neza muri kino gihe. Bimeze gute? Haravugwa ko umugenerale Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yamaze guhuga igihugu. Ivyo vyoba ari vyo canke vyoba atari vyo? Mu makuru yacu hanyuma nimuze gucikwa navyo, turaza kubigarukako mu buryo bw'idonido. Mwese mubane natwe.